ibyo dusoma mu nshiri nyeranda yanditse Luka. Muri rya minsi Yezu atangura kubwira ishengero ryahinda ati urugwaruka rubi rurondera ikimenyetso, nta kindi kimenyetso ruzohabwa atari ikimenyetso cy'umuhanuzi Yonasi. Nkuko Yonasi yabaye ikimenyetso cy'abanyaniva, niko n'umwana w'umuntu azobera ikimenyetso rugwaruka. Ku munsi w'urubanza umwamikazi wo mu bumanuko azohaguruka kwagiriza abantu b'urugwaruka, agire ko abatsinde kuko yahanutse ku nkiko akaza kumva ubwenge bwa Salomo, kandi hano hari uruta Salomo. Ku munsi w'urubanza abanyaniva bazokura hasi kwagiriza urugwaruka, bagire ko barutsinde kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uruta Yonasi. Dushimagize iriyazo na Kristo. Paulo mweranda aramaze iminsi atwigisha muri ribarwa yandikiye abanyagalati, akatwigisha ku kijanye n'abantu b'ico gihe ingene bari bantaho mfatwa. Bari imigwi ibiri. Ubwa mbere hariho abayahudi bari mu idini ry'abayahudi, hanyuma bamaze kwemera barinjira mu idini ry'abakristo. Mugabo bakaza bazanye kwa kubaho kwa kiyahudi n'imigenzo yabo, cyane cyane umugenzo wari uhambaye mu bayahudi, umugenzo wo kugenyegwa. Hanyuma Paulo mweranda rero aho mu Igalati hakaba uwo mugwi wa mbere n'uwundi mugwi w'abapagani bari barahindutse, abatategerezwa kugenyegwa mugabo bakemera ya Mana imwe. Bakabwizwa rero guhuriza hamwe abagenyerewe n'abatagenyerewe kugira ngo bashire imbere ukwemera iyo Mana imwe, bayikunde hama bayikorere. Mugabo agatima k'abayahudi bagenyerewe baguma bagomba kunokeza babandi batagenyerewe, bati mubwirizwa kugenyegwa, nimutagenyegwa ntaco muzo bamusangiye natwe. Paulo mweranda rero akabona ko igihambaye mu buzima bw'ukwemera si iyo migenzo y'ikiyahudi, oya si iyo. Igihambaye n'ukwemera iyo Mana mushobora vyose, iyo Mana rurema yaduhaye umwana wayo agaheza akaza kaducungura. Niwe duhanga amaso nk'abacunguwe rero, tukaraba imbere ntiturabe ibimenyetso bigize imigenzo yacu. Ukwemera rero niko Paulo mweranda Igalati ariko yifuza ko abamwumviriza boshikako ntibahave barabe inyuma ngo basubire inyuma nk'ibirenge. Murumva ko no mu nkuru nziza uko kwemera niko Yezu nyene abandanya yifuza ku bantu b'igihe ciwe bamwumviriza. Mwavyumvise ku munsi wa gatanu twarumvise ijambo ry'Imana ritubwira aho yakiza umuntu agwaye. Amaze kumukiza abayahudi bati akiza umuntu akubasha bwa Beelzebuli. Nukuvuga ntibemera ko Yezu ari umwana w'Imana, ntibarabona yangabira n'Imana yabarungikira ihambaye gusumba izindi. Akijije uwo muntu kubasha bwa Beelzebuli. None nimba shitani riko yigwanya ubugame bwo buhagaze hehe? Ku munsi wa gatandatu twumvise wa mukenyezi amaze kumviriza Yezu akamuraba, yashize ijwi hejuru agira ati arahiriwe inda yakuvyaye n'amabere wonse. Yezu nawe akamubwira ati ntihahiriwe uwo oye gusa, hahiriwe uwumvirije ijambo ry'Imana akongera akarigendera. Neuvième beatitude, hahiriwe uwumvirije ijambo ry'Imana akongera akarigendera. Sindabahamagariye gukeza mama canke bo tuvukana, oya, umviriza ijambo umwana w'Imana akubwira hamurishire mu ngiro, nicyo rizokugira umwana w'Imana bwite. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana rikwirikiye niri n'abanyene iri shengero riko rikwikira Yezu ntibarategera vy'ukuri ko ari umwana w'Imana kumwe nabo. Yarakoze ibimenyetso vyinshi barabibona, arakiza abarwaye barabibona, arirukana amashetani barabibona. Mugabo wa mutima wo kutemera ubaranga ni utumye basaba ikimenyetso. Urugwaruka n'ugwaruka rubi. Yezu arinze avuga iryo jambo n'agashavu kose murumva ko karimwo muri abantu babi.
kubera iki mungerageza ibyo ntakoze n'ivyahe ngo mubone ko ndi umwana w'Imana. Kubera ko abayahudi wamengo n'ubundi ntibarabona ko muri Yezu ari Mesiya bategezwa kwemera kuko yaje sikabari bamwiteze. Arabahaye uburerero bubiri. Ubwa mbere ababwiye uwo mwamikazi yahanutse ku nkiko akaza kumviriza ubwitonzi bwa Salomoni iti ubu nyene ubu azohaguruka babera ishagirije. Kubera iki yavuze uwo mwamikazi wo mu bumanuko la reine de Saba? Uye yari umupaganikazi mugabo yari umwamikazi. Uwo mwamikazi akagira novuga igihagararo n'abandi bose mu mishungaro yiwe batinya abandi bami, akishimira ko aciye ubwenge kandi ko yubatse igihugu ciwe neza. Ariko inkuru ziragenda, amaze kumviriza Salomoni nawe ibintu yakoze, akumva ko umengo Salomoni nawe ararengeje ivyo yakoze. Yagize ati ubu muntu bariko bararata ninde, reka ngende nirabire ivyo bavuga kuri uwo muntu. Salomoni kubera iki ubwo bwitonzi yarabufise kandi bose bakaburondera. Abaje mu misa ku munsi w'ejo bazirikanye neza bivana no basiguye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubwitonzi twazirikanye ku munsi w'ejo. Hajya ujya umwanditsi w'igitabo cy'ubwitonzi yariko avuga abantu b'igihe ciwe kunyifato mbi bari bafise cane abari bahamagariwe gutwara abandi abakuru, kuko bari baratakaje umutima w'ubwitonzi bakirukira amatungo bakabona ko umenga ivyo bafise vyose ni kububasha bwabo. Uwo mwanditsi aca barungika mu myaka 900 imbere yaho, igihe umwami Salomoni yatwara ingene yabaye umwami wa mbere yasavye ubwitonzi. Ubwo bwitonzi nabwo yabusavye gute? Kubera iki? Murazi ko Salomoni n'umuhungu wa Bersabe kuri Dawudi. Hanyuma murazi ingene yamuvyaye kuko yari yamaze kwica umugabo wa Bersabe, akavyara umwana wa mbere agapfa, Imana ikamushumbusha ubundi kamuha Salomoni. Salomoni arakura. Hanyuma Bersabe yaciye yegera Dawudi. Terega Dawudi, urabona kano kana kanje kagahungu nakaronse kuri wewe kandi nakaronse nyene ndushe, ndakwinginze kazobe akagusubirira kaba kami. Nuko vyagenze. Hanyuma rero Dawudi amaze gupfa, Bersabe yaciye ategura ubwicanyi bwami ku bahungu bandi ba Dawudi kugira ngo wa muhungu wiwe Salomoni azashikigwe, kandi arabikora birakunda. Hajya iyo umugore akoze ku nkiyo saha y'isi irakunda. Nukuvuga bamaze kuva abandi bahungu arashobora gushikana wa muhungu wiwe Salomoni ku ntebe y'ubwami. Amaze kuyimushikana ko rero harageze igihe Salomoni atanguye gutwara, aravuga ati jewe yemwe ibintu mama yashizemwo nakaga, reka ngende nitura Imana ndayisabe kugira ngo indonse ico ndayisavye. Aca atekera ibimasa birenga 1000 aduga ku birometero 12 uvuye Yerusalemu ku musozi witwa Gabawoni. Gabawoni rero niho yagiye guherereza iyo nkuka yo gusaba Imana novuga ikigongwe kubwicanyi bwabaye hehe muri iyo ngoma y'ubwami. Igabawoni ariko arahereza iyo nkuka rero yategeza kurarayo, niho Imana yamubonekera uti rero mgigira ico nsavye. Salomoni ariyumvira bimwe byose vyabibwami kugira ngo ashikire ico gihugu ico giti ubwo bukuru. Aravuga ati jewe Imana ndagusaba iki? Ubwicanyi bwarabaye ndabizi kandi ndabona ko nkiri muto, iki gihugu kingana ukuye abantu batumva. Ndagusavye Imana ungabire umutima w'ubwenge n'ubwitonzi ngo nzoshobore gutwara neza abana abantu wampaye. Imana arakarabizwe ngene yatangaye iti kubera iki unsavye umutima w'ubwenge n'ubwitonzi? Ntiwansavye kumara abansi bawe kandi aribo baguhanze ngahi bwami. Niho rero Imana yamubwira iti kutansavye kumara abansi bawe ntunsabe nitunga ryatunga tuzi abakuri iyo batwaye ari ryo bashira imbere cyane bahahamira bigatuma n'abandi bantu bato badashikirwa. Uwo mutima wo kurondera itunga atasavye Imana bati